Ndabaramukije cyane bakunzi ba Ntambura Idahita TV na cyane mwebwe abakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha. Amahoro y'Imana, kugubwa neza, kuroranirwa mu byanyu no mu banyu, nivyo ndabipfurije. Nizera ko muguwe neza mu byanyu no mu banyu aho muherereye, kuba bitameze neza, kubo ibihe kumbure vyahindutse muri kino gihe bikaba biba bitameze neza, mwihangane, mwisi niko bimera, ariko mugabo kandi ibihe bigenda bikurakuranwa ku mwana w'umuntu, hamwe aranezerwa ahandi akababara. Rero nimba uri mu gihe c'umubabaro muri kino gihe, siko bizohora, ibihe birahinduka. Hamwe woshishikara ugasatira, hamwe woshishikara ukarondera, hamwe woshishikara ukagira ivyizigiro, hamwe utoyamanika, hamwe utomanika amaboko nk'aho umengo ugize ngo horeme kubera yuko nyene vyanse, hamwe utocika intege, biracashoboka. Dusoma amajambo dusanga mu gitabo c'uwavugishwa n'Imana Yeremiya, umwe muri babavugishwa abakurikiranira hafi vya Bibiliya yavuga ngo ni abavugishwa bakuru les grands prophètes. Ni igice ca 15 umurongo wa 19 havuga ngo, indanzi y'amajambo canke ijambo ry'umutwe rivuga ngo Uhoraho yishura Yeremiya. None rero uko niko Uhoraho agize ati, niwahindukira nzokugarukana ubone guhagarara imbere yanje, kandi niwarobanura ivy'ingirakimazi ukabikura mu vy'imburakimazi, uzoba nk'akanwa kanje, abandi baze baguhindukirire, ariko weho ntuze ubahindukirire. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, n'aya majambo numva mfise mu mutima wanje, ngomba gukura muri ijambo rivuga ngo urobanure ivy'imburakimazi ubikure mu vy'ingirakimazi. Ni ukuvuga utandukanye ibifise ikimazi n'ibidafise ikimazi, hanyuma ugumane ibifise ikimazi. Ni muri iyo sanse ngomba kuorienta kino kiganiro cacu cuno munsi. Imana yacu nidutabare. Ntumbereye kandi kuvuga yuko kurobanura ivyiza ukabikura mu bibi, hanyuma ukagumya ivyiza, hariho ingaruka nziza, hariho amasezerano Imana ifitiye umuntu afata ingingo yo kurobanura ibibi akabikura mu vyiza, hanyuma agashishikara n'ivyiza. Imana yacu nidutabara. Uyu ni Yeremiya tubonye Imana ngo yishuye, hama mu majambo yose yishuwe tubonye imwana majambo. Izi nkuru sindazivuga ko ngo duhera ngo vyagenze uko, ngo byari bimeze gutya, iki gihe ngo hari mu rushana, iki gihe ngo hari muci wapi. Ivyo iyo umuntu abifitiye umwanya, umuntu ashobora kubivuga ko, kuko navyo birafasha umuntu gutahura mbega aya majambo yavuzwe bimeze gute, byari bimeze gute. Navyo birafasha. Twarayipfuje mbere kuzohora tubikora mu kiganiro umutima w'ubugingo nk'inyigisho. Navuga ngo rero mu buryo bwagutse, twicare hamwe tuganire kugira ngo umuntu yumve ati iki gihe burya byari bimeze uku, impamvu nyamukuru zarizi, iki gihe byari byagenze uku, hanyuma babwirwa ibi n'ibi kugira ngo umuntu yumve rero amakuru akikuje ijambo ryasomwa cyangwa se ryavuzwe ko. Zikaba nk'inyigisho za Bibiliya. Ivyo navyo hari ibitabo vyinshi vy'amakomantere biblike vyodufasha gutahura ivyo. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero n'amajambo tubonye dufata yuko rero Imana iriko yiyadresa kuri Yeremiya imubwiye ngo, none rero uku niko Uhoraho agize ati, niwahindukira nzokugarukana. Uyu uvugishwa n'Imana Yeremiya yavugishwa no majambo kugira ngo novuga ngo atumwe ayabwira Abisirayeli, ihanga ry'Abisirayeli. Yewe wahanga ry'Abisirayeli, uku niko Uhoraho agize ati, niwahindukira. Guhindukira naho no kuva mu vyaha
vyabo. Niwahindukira nzokugarukana. Imana yacu nidutabare. Ibi bihe vya ba Yeremiya, ba Yesaya, ba Daniyeli ni ibihe batwawe ari nyagano Abisirayeli, baba abacaptifs de guerre, batwagwa i Babuloni, bamara y'imyaka ngo hafi 70. Iki gihe rero urumva yuko bari kure y'Imana, bari kure y'inyonga z'Imana. Imana yacu nidutabare. Imana novuga ngo yari yarabashiburiye kure, yari yararetse bashikwa ko n'ibyago. Imana mugirika babwira ngo nimwemera mukicara mukarobanura ivy'imburakimazi bigakugwa mu vy'ingirakimazi, nimwafata umwanya mugakura muri mwebwe, mu mitima yanyu, mu mvugo zanyu, mu ngendo zanyu, mu nyifato zanyu, mu myemerere yanyu, mu myizerere yanyu, mu vyiyumviro vyanyu, mu myiyumvirire yanyu, muri mentalite yanyu, muri mind zanyu, mugakuramwo ibintu vyose bitagira ikimazi. Kuko ni nk'aho mu yandi majambo babwirwa ngo kimwe mu bintu vyabakwegeye ni uko mwacangacanze, mwaravangavanze, mwarivanze. Mwebwe kimwe mu bintu bibishe bituma mutagera kure, bituma iterambere ryanyu ritiyongera, muravangavanga, muravangatiranya ibintu. Mwebwe nico kibishe. Yaba mutavangavanga mukamenya ibyo mufokasinga ibyo ari byo, mukamenya ibyo mutumbera, mukamenya ibyo muhereza k'umutima, mukamenya ibyo mukwiye gukora, ibintu byanyu biba bigenda neza. Ariko mugabo kubera ko igihe cyose umuntu avangavanga ibintu bigenda nabi, kubera yuko imigeri ibiri idatereka, kubera yuko bidakunda yuko umuntu asaba abami babiri, kubera yuko umuntu adashobora kuba umu esclave w'ababosi w'abantu babiri, w'abashebuja babiri, kubera ko bidakunda yuko umuntu ashobora kuvuga ngo aranyubaje uhoraho, ngo yongere kandi yubahe, yumvire, ashire mu ngiro ibyo shetani agomba, ibyo shetani amukwegeyemwo, kubera ko bidakunda ko ibintu bivangavangatiranwa hanyuma ngo ibintu bigende neza. Niyo mpamvu namwe nahisemwo kubihoza ndabareka, kubera yuko mwavangavanze ibintu. Ivyo bintu rero byarabakwegeye bantu banje b'Abisirayeli. Imana yacu nidutabara. Ariko mviriza, ndacabakunda, ndacabababaye, ndacabitwararika. Muracitirirwa izina ryanje, muracara abantu banje, nubwo biruko, nubwo vyabagoye, nubwo vyagenze gutyo. Umviriza rero, ngomba ko ibintu bishigwa mu buryo, ngomba ko ibintu bisubizwa mu nzira nziza. Kandi cotuma bisubizwa mu nzira nziza ni kino nzanywe no kubabwira. Ndabasezeraniye, umviriza, nimwarobanura ivy'ingirakimazi mukabikura mu vy'imburakimazi. Ivy'ingirakimazi n'ivy'imburakimazi ntibishobora guhurira mu kibanza kimwe, ntibivangwa. Ibitagira ikimazi biratabwa, ivy'ingirakimazi nabyo bikabungabungwa, bikabikwa neza. Imana yacu nidutabare. Barabwirwa ngo rero nimwakora gutyo mukarobanura ivy'ingirakimazi mukabikura mu vy'imburakimazi, n'abantu banje, umviriza rero, muzoba nk'akanwa kanje. Muvuze bazumva nk'aho ari jewe mvuze. Aya ni majambo, muzoba muri abavugizi banje. Imana yacu nidutabare. Aho muvuze bizokwemerwa,
bizoshirwa mu ngiro. Aya majambo burya numva ariko aranezera kandi numva ariko arandyohera. Imana yacu nidutabare. Rero kandi ababwira ngo muzoba nk'akanwa kanje, abandi baze babahindukirire, ariko mweho ntimuze mubahindukirire. Imana yacu nidutabara. Bigomba kuvuga ngo iyo umuntu yemeye kurobanura iby'ingirakimazi akabikura mu by'imburakimazi, bituma aba umuvugizi w'Imana, bituma ibyo avuze riba iriyazwe n'umukama. Imana yacu nidutabare. Mu yandi majambo, Imana iciza ikaba mu byo avuga, ibyo yatuye bikabako, ibyo avuze bikabako umugisha. Imana yacu nidutabare kandi akaba imvuga kuri. Imana yacu nihimbazwe. Hanyuma kandi ngo kubwo kurobanura iby'ingirakimazi bigakurwa mu by'imburakimazi, ngo bituma uyu muntu rero acagira force d'attraction, agira muri we ubushobozi bw'igikundiro bukwega abandi bakipfuza kumera nk'uko ameze, bakamurondera, bakifuza gucudika nawe, bakifuza kwifatanya nawe. Imana yacu nidutabare. Kandi ngo ibintu siwe abihindukirira. Mu yandi majambo, nkoje rino jambo, siwe yisemba abandi, siwe yiruka inyuma y'abandi, siwe yisemba ibintu abirondera, ahubwo haba hariho ubushobozi bubisumakura, haba hari isumaku ibizana kuri we, ni ukuvuga biramurondera. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, gitondo gishasha, numva kandi ntagomba guhava nkoresha umwanya muniniya, kubera ko intumbero ya kino kiganiro atari yo kumara umwanya muniniya. N'iri jambo nari numva mu mutima no kubwira wewe ukurikiranye kino kiganiro, ijambo ry'uko ukwiye kurobanura ingeso zawe nziza ukazikura mu ngeso mbi, ugaheba inyifato mbi. Asanga ugomba kuba umuvugizi w'Imana, asanga ugomba kumera nk'aho umengo uri akanwa k'Imana, asanga ugomba yuko ibyiza novuga ngo bikurondera, bikwisemba, ibyo uri kurakora, urondera umugisha, udandaza, urondera akazi ugirana, asanga ugomba kugira ikiganza cyiza, ibyiza bisumakugwe n'ubushobozi buri muri wewe. Ukwiye guhitamwo gukora ibyiza, ukwiye guhitamwo kugendera mu ngeso nziza, ukazirobanura, ukazikura mu ngeso mbi. Ukwiye guhitamwo uko ukwiye kwifata, ukifata inyifato nziza. Ukwiye guhitamo kugira ingeso nziza, ukwiye guhitamwo kuvuga neza, ukwiye guhitamwo kugira ibyiyumviro byiza biri positive. Bitabaye gutyo ntibizokunda yuko ibyiza uri kurarondera, umugisha urondera ari wo ugukurikira. Ntibizokunda yuko ibyiza n'imbabazi bikomako. Imana yacu nidutabare. None rero n'ano majambo, sinzi ko nawe utari mu mugwi w'abantu bavangavanga, ugasanga umuntu araririmba, kandi iyo ariko araririmba bimeze neza, afise ijwi bavuga ngo ni nk'iry'abamarayika, mugabo kandi mu ikaritiye hariya kw'ibombo usanze yazikenyeye, ariko aratukana, ariko aragwana, usanze ariko araterana amabuye, usanze hariya kwirigara, usanze ariko arabeshera abandi, abavuga nabi, abambika ibara, reka, ugasanga rero umuntu muri make novuga ngo ibyiza n'ibibi byose bimubamo, ariko Imana ishaka yuko ibyiza gusa ari byo biba mu muntu, gutyo
umuntu acamera nk'akanwa k'Imana, gutyo bica bikunda yuko ivyiza n'imbabazi vyose bigirane bikoma inyuma bigukurikirana bikurondera. Nano majambo rero nibaza yuko uca wumva umugwi wewe urimwo, uca wumva uruhande uherereyemwo, mbega uri mu bantu babivangavanga ivy'Imana n'ivyaha vyose babivangavanga. Uyu mwanya uri mu rusengero, mugabo uyundi mwanya naho uri mu bumaraya, uri mu busuma, uri mu bubeshi, uri mu kurenganya abandi n'ibindi kumbure vyinshi tuzi. Sinzi rero nimba ugomba yuko ivyo ukora biroranirwa muri runo rugendo rw'iyobokamana, haranira kurobanura ibibi ubikuremwo bite, usigarane ivyiza, niho bizogenda neza. Nano majambo mwese abayumvise, Imana nyina amahoro ibahe umugisha. N'umuhigwe umuntu afata ingingo kandi akayigumako, kubera biraheza bigakunda bikagenda nk'uko Imana yasezeranye. Ariko n'umuhombe uwo bitameze gutya. Dusenga Imana tuzosubira mu kiganiro c'ubutaha. Mwami w'abami Yesu, tugushimiye cane kubw'ano majambo dusange n'abana bakunzi muri kino kiganiro igitondo gishasha cacu cuno musi. Umuntu wese ayumvise nawe akaba yumva mu mutima yagirijwe yuko ahora avangavanga ivyiza n'ibibi mu ngeso ziwe, mu mvugo ziwe, mu nyifato ziwe, uko abanye n'abandi, uko akorana n'abandi ku kazi, hariya mu makorale abaririmbyi baririmba, akabasanze wewe avanga ibibi n'ivyiza byose arabikora, akaba atari bwafata ingingo yo gukora ivyiza gusa kugira ngo bikunde nawe ubane nawe umugire igikoresho cawe. Numugirire neza, umugwize ko imbabazi nkuko yihanye, ibisigaye umushoboze kubigenderamo no kubigumamwo, abeho akora ibyiza gusa. Urakoze, ibyo ugomba byose bishishikare kuba mu izina ryawe gera Kristo Yesu, no tuvyizeye. Amen.